wa mbere abajije birakunda ko inyuma y'imyaka 15 hari masturbation ko bihera afukamye gasaba d'abord kuvyimbabazi Imana yihuta kugira imbabazi ikicaye ku ntebe yayo imbabazi ziri hafi mwibuke ikintu kimwe imbabazi na consequence z'icaha ibintu bitandukanye bashobora kukubabarira wivye plutôt bashobora kukubarira wasambanye ariko ko ushobora kugwara sida ni consequence y'igikorwa wakoze kandi ufukamye ugasenga bari la plupart ya ma délivrance atugora na ma délivrance aririye na sexualité deux na yaririye n'ubupfumu ibyo bintu bibiri rero inyuma ya 15 ans y'ico caha birashoboka mugabo habwirizwa kuba gushaka habwirizwa kuba kumeneka mu mutima wawe habwirizwa kuba kwavuwa ukabivuga ukabwira abakozi b'Imana fasha iki kintu tugisengere kuko ni mire yubatswe ariko nta kintu na kimwe kidashobokera wizeye n'umuntu afise umutima ugomba gutandukana ikibazo dufise abantu bagomba gutandukana à moitié birandiza emotionnellement mwakanu mvume ngo arakanu nzoba mpomvye birashoboka hamwe umutima wawe wuzuye kwicuza wuzuye kumeneka ugomba kwiyegura Imana hamugatuma ko kujya birivuga ngo nambara umuntu agwaye atumeka batama bishengero murambike kibiganza musengere ça fait partie y'ibikorwa bya délivrance birashoboka cyane okay birashoboka ariko ni wabigira ibanga bizokugora sinishuye wewe nishuye nabandi bari concerne nico kibazo okay wakabiri yavuze ngo navuze vya base none kugumbirana kwera ngo ko ariko bibiri tubarira bibiliya ivuze ukugumbirana kwera nishatse kuvuga reka mvuge terme benshi muzi nimba ari beze nimba ari zu profond canke tire langue si vyishatse kuvuga mu Bisirayeli sindiko murana bibona n'abagabo baramukanya gutya wabibonye yabibonye mon frère si niba bashatse kuvuga bizu navuze aho rero twashire itandukaniro ngo navuze ngo abugaye bakomeze kugara ngo mugasi navuze ngo abuguruye kubuguruye na okay abuguruye nyimba mu mutima wumvise ko réellement watahuye ko ari kintu buri kuratakaza kirenze plaisir y'iminota ingahe nta nabaramara isaha nta nabaramara amasabiri mugabo minota ingahe gusa ubuheje gutakaza ibintu mu mutima watsinzwe d'abord vavanura nico kintu uzisha gutuma usubira kugwaho hano nyene aho ncamvugira uri muri relation yitwa nde uri kumwe nande muri fiançailles mugire mariage muriko murategura mariage ni ndabizi nabavyeyi babizi bumubiri bimwe okay nyimba naho muri ubwo buzima naho abo bandi bose babizi twebwe tubizi n'abavyeyi banyu babizi ubwo buzima mwariko murabamwo ni mubwizanye ukuri narakunze umwana umwe ngamwe ishengero yari muri relation n'umuntu hajya n'amafoto aba yatanguye gusirikira mugabo musi umwaraza arambwira ati pasteur nabaye oblige guhagarika ibi bintu kuko maze imisi imeze nabi nta kindi mbona atari kuryamana nawe nta kindi numva ndamukumburiye nta kindi numva nabipfuyemo navuze nti wow mugabo abandi vuze de ninja mwize taekwondo nta kibazo Imana izodufasha tubirengane
kugara nuko uvavanura n'ico cagusubizayo. Bavuze ikintu cyo kubika ngo ikara ryaka canke guhonyora ku ikara. Rekana niyo relation. 2. Nyimba naho uri sûr ni mureke ivyo bintu mwarimu niko kugara. Ubona bitabashobokera toujours hamagara icabona, hamagara batama bishengero, abo birayita batama bishengero, swat nababarezi banyu, twebwe abarezi banyu mu vy'imweme, uwo muntu akukura mu kwizera, autorité spirituelle, abasengere hama niko kugara. Ari vyononekaye bisaba deliverance, haba amasengesho yo kudelivra ubuzima bwanyu. Nubwo buryo bwiza bwo kugara. Kiri clair? Sawa. Cagatatu. Oya icagatatu vraiment nta nyisho. Ngo kubera ikingwe Imana yahisemo ko mu kuvuka haba nikwe igituma ni kubera ariko ico yahisemo. None ndabaza nengo wombwira ngo mbe kubera ikingo kunywa amazi ngo bagira gutyo. Ni kubera ariko nuko nye. Okay? Kubera iki Satani oya ngo atera abakobwa. Nariko kubaza ikibazo abatera gute? Utera abakobwa ni watera abahungu. Utera abamama ni watera abagabo. Utera abatunze ni watera boro. Ni Satani ni wa wundi, en cravate, en culotte ni wa wundi. Okay. Abahungu nabo ngo abakobwa ngo nibo navuze kugara. Oya sinavuze ko ari bo bugara. Kuko niba vyikorana muba muri babiri. Tutaba nk'ababisirayeli bafata umugore ngo yafashwa sambana batazanye umugabo. Ikindi ngiyo habaye échange avant mariage, none muri mariage biragira ingaruka mbi. Novuga nti ego cyane. Nuko nta mwanya nari mfise. Icambere yaba mu mubiri yaba émotionnellement hari ikintu kenshi gikunze kuperturba relation hagati y'abubakanye. Sino bitebako yaba ku mubiri. Numse umudamu umwe yigeze kuza kwa pasteur baheruka kugira mariage, handi bagize mariage n'umuntu akorera Imana uvuga tujya rubaha Imana vraiment. Mugore acaza ariruka kwa pasteur ati pasteur je mariage nayo ingomba tuyihagarike. Kubera iki? Ma fille mukobwa wanje ntingene ndakwizera mu byo kwizera uri kurambwira ngo bihagarare, ivyo ni biki? Reka umugabo wanje ngo afise gatoyi. Reka mbazi kibazo. Yavuze ko afise gatoyi agereranije niki? Yagereranije n'abandi bose boba barahuye. Uko ntushobora gukompara atacu gereranije. Kenshi mu mubiri ni benshi ndabare turi muri position yo kubabarira ikintu mukumva. Twakira amakategori yose. Twakira abantu bose. Turabizi. Mu rugo ushobora kumva umengo nturi kurabumbwa n'uwawe. C'est pas parce que uwo atokubumba. Ni kwera muri chaque fois hari ama image agaruka ya Pierre, ya ngenda kuriyo, ya Miburo, ya Dwegeri, ya Digidi. Ufise muri wewe comparaison nyinshi, nico gituma hazi uko kuba perturbé émotionnellement. Kamvuga iki kindi kiteye ubwo. Handi chaque fois kugira ngo abumbwe n'uwo bubakanye ari oblige kwibuka umwe mu ba ex yakunda cyane kandi yumva mubumba sexuellement. Ni danger kuko aho ntari kabumbwa n'uwo bubakanye il y a un démon yinyegeje inyuma y'umu ex ibwirizwa kwa mirikira aparesa kugira yumva ari karabumba. Ibi tubabarira nivyo twiyumvira live tumenya. Muravyumva mu mubiri no mu buryo bw'ivyumviro. Ikigira gatatu birashobora kurema manque ya confiance hagati y'abubakanye kubera histoire y'inyuma. Mu gice sindagihagararako kuko wemeye kugutwara yabwizwa gutwara malgré na passé waciriyemwo kandi akibagira akaguharira. Mugibi ni ibintu byama byaje
kudurumbanya. Hama ikindi aho mvuze mu buryo bw'umubiri, spirituellement naho urafise lien, ikintu kikuriya kikumatanya n'ahantu kanaka. Par exemple, ndazi une fille hano nyene bariko barabonana n'umuhungu, muri abo harimwo babiri, umwe akunda cyane yabayobije yo kuvuga ngo nduwawe nta wundi azombumba nkawe. Attention, amajambo avugirwa yo ngo iyo umwami anezerewe ngo aragaba. Muri iyo acte ugacurofoka ibijambo, uraheje kubaka lien ishobora kugubuza ikintu except toujours mwumva hano nguma ngaruka, nta caha kitaharigwa n'amaraso ya kitozwa n'amaraso ya Yesu. De ni wajanjaguri ku mutima wawe ukaca bugufi ukabwira ati nsengera, hari ikintu kitagenda neza, Imana irashobora kukubohora. Mugabo ubigumane nk'ibanga, no mudemo wawe umudayimoni muzogumana mu rugo kandi azokwamara ikara perturba urugo rwanyu. Saho gusa hari mariage saba aza ku influence mu rugo, kiretse iyo d'abord mugiye kugira mariage. Ivyo hari ibintu rero enda babari twebwe ni mushobora kuduhenda, twe muduhenze muhenzi fani nkuko mugombye guhenda Imana nayo ntihendwa. Pastor twebwe nuko nibibazo, hari nabo tubazi ibibazo, ya twebwe ndi Maria mweranda uranse kwavuwa. Hana baba bafise inda bagatrika kuri kwa muganga, igipapuro ikabari negative, twevyitwa kuduhenze. Mugabo wewe nyene urashizeho ifundo ishobora kukugirira consequence mu rugo rwawe. Kimwe mu kintu ca mbere, umuntu afise umutima umenetse nta na Imana imutererana, yamitumira abarushe n'abaremerewe, abagenda gusa ibambike, itumira umuntu nyagupfa wese yamirikira mutumirira. Mugabo dufise abantu bama bariko bagomba gukasha kunyegeza face yabo. Niko mutumishi wa Mungu n'umukozi w'Imana ndirimvye abantu baraheza gikwa, mvuze ubutumwa mvugishijwe, ndabona ndumusiya kumana iyo koti wawe, ariko umenye ko ari ikintu udashobora kweshapa. Abantu bama binyegeza inyuma y'ishareme gishasha. Eka ndabari Adamu ntiyari munsi y'ivyagezwe nkuko natwe tutari munsi y'ivyagezwe. Mugu munsi Adamu wenyene ahitamwo kudakora icyo Imana yamubwiye, yarahejeje guha autorite Satani. N'uyu munsi nk'icyareme gishasha, Satani nta bubasha gufiseko except wewe umuhaye. Hari ikintu Yesu yavuze ngo Satani muri jewe ntacu hafise, donc nta kintu ushobora gufatirako kugira ngo ushobore kumboha. Okay, nihute. Donc mwacumvise ngo iyo batakaje ikintu bamaze kugira mariage ngo bizobagira ko ingaruka gisa nico nari mejeje kuvuga, nacishuriyeko. Toujours avant ko mugira isezerano n'umuntu, hamagara abakozi b'Imana dusengere. Jewe mvaha iwacu nuku, twebwe kunuku. Numvise ngo umudamu umwe ni predication mengo, numvise umudamu yarumva sana akunda abastari b'abaririmbyi, yarabatire sana kudusengera abaga. Haya guhagara imbere y'abantu benshi ni vyiza, ariko kandi ni danger. Ndasubiye mu bamudusengera, egaro umuntu ngaha tagumaraba ahezagirwa n'ivyo mvuga, ashobora guheza yo jya muntu yarahezagiye mu bandi bahungu bose mandi bakabo. Eka mbanda hama umukobwa yabatire n'abastari b'abaririmbyi, chaque fois rero yaje ahantu bari, hama akumva umengo kuba boryamana yo bari power, yo bari ikintu ca grave. Byamanye n'ujya mu star. Musi umwe star araho ahejeje concert ngo baca bararyamana. Hama nyuma umukobwa
ewa yari mwiza wandi muri quartier bavuga ngo ibombe. Hama agize mariage ngo après 6 mois umugabo we acarapfa. Ngo inyuma y'ikindi gihe haragira undi amushima barambwira ati sha wa mbere n'ivyo naco bitwaye. Aragira mariage 1 mois 2 3 4 5 6 mois wa mugabo kandi acarapfa. Wa gatatu araza hahandi aza nabi wabambwira ati reka sha kwasamanga ntidukene gusaba kuja kuri anterem yobandanya bibiceye ku mukobwa wacu ko afise ibindi bintu reka kufyina ntabyo dukeneye. Ati jewe birabisha ntacu namukunze kandi. Wa gatatu 1 2 3 4 5 6 mois undi acarapfa. Utuwa kane yari inde? Yari umukozi w'Imana. Araza akiza biwaba ati subira ntidukeneye amakuru yatugeze nga muri quartier ntidukeneye. Arabwira ati ndi convaincu kandi Imana yavuganye nanje tubwirizwa kubana. Yananye baravuga ati biragusha genda wigeragereze amakuru ntayo wumvise. Ati je ntacu. Aragenda 1 mois 2 3 4 5 6 bararindira kwapfa barabura. Urazi kintu ngo cabaye? Imana yaramweretse kayerema ko ari umugore wiwe. Hama ku munsi wa mariage bavuye mu maseremoni acambwira ati fukama ndagusengera. Amurambika kikiganza. Atangura kwatura amajambo. Atangura kuvunagura imhemu yose yaje ikomose ku mustare ndayicagaguye n'izina rye. Turabona umukobwa yikubitariya nca nibaza abantu bari hanze ivyo bari yikubitariya ku ruhome acatura umuko yikubita ku ruhome amera nk'upfuye. Ngo ubwo nyene acabona hasohotse inzoka. Kuma umukozi w'Imana nawe yari yabimenye. Yari yazanye n'umupanga ku gitanda. Atarafata arayimena. Ko nyene acaja no kwiturira. Bararindira 6 mois, 1 année, 2 ans. Ntiyigeze apfa. Buri urashobora kuba wazanye ikintu mugabira saba ubundi buntu no kubona cyangwa ishurirwa na deliverance kugira ngo ico kintu kive. Nta kidashoboka mugabo bivana nawe we d'abord muri sincere uravugisha ukuri. Yo havanyanka urazi umunsi yabimenye utabimubwije ukuri. Ndakubwije ukuri uzotaha 3:30 aca kubwira ko amasaha 2 wari mu bagabo. Umunsi utamubwije ukuri vyose ukamunyegeza. Urumva jewe ndi Maria Mweranda, urumva jewe mbi Yerusalemu, urumva jewe nakuriye i Galilaya, jewe nize i Kaperinaumu nize ASM ntonda mu mafaya ponti yose. Natwe kubika inyabugingo. Sawa. Umunsi rero yabimenye ko ari histoire wamunyegeje bizovyura manque ya confiance. Muri kino gihe mu kintu dukenye mu bana b'Imana hariho kwa kujanjagurika kw'imitima. Hariho ya sincerité. Turakasha ama reputation yacu nico kitwica. Alors ngomba nsenge ntaco bitwaye ivyo woba warurimo, ariko wumva ugomba kugira stop. Nukuri kw'Imana sinkeneye kugaspiye isengesho ryanje. Nukuri ndafise ibindi no sengera. Sinkeneye kugaspiye isengesho ryanje. Mbwa ngomba sengane n'umuntu avuga ngo Mana nkeneye ubuntu bwawe. Na yahandi nariko nja mu mahonero. Ivyo nagurishije ntavyo nzi. Ivyo nari narataye ntavyo nzi. Ariko ndakeneye ubuntu bwawe bunshoboze. Uwo muntu ngomba haguruke. Urambuye ico kiganza. Father, Mana nizera, Mana nkorera, Mana nye n'amajambo tuvuga, Mana nye n'ububasha bwose. El Shaddai, le Dieu tout puissant,
Imana itananigwa, Imana itazibigwa, Imana izi kumva amasengesho y'abera, Imana ibona imitima imenetse, Imana ibona imitima ijanjaguritse. Mana raba ibi biganza bitaritse, ni iby'abana bagomba kuva muri uno mutego, ntibagomba ko ubugingo bwabo bugurishwa, ntibagomba ko iby'agaciro byabo bigurishwa. Ndasengera mu izina rya Yesu Kristo, Mana mu ijuru, ubuzima bw'aba mana, ndabizi hari amariyanse ashobora kuba yarubatswe, ndabizi ashobora kuba mwami Mana hari amavigere yabo yatwawe, imyaka yabo, amaproje yabo, ibikongwa byabo Mana byariko mwami Mana birabahakursi. Ndasenga mu izina ry'ubushobozi bwa Kristo Yesu, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'iyo nizera, mu izina ry'Imana atari bayari, mu izina ry'iyo nzi ishobora kumva ibyisabwa. Mana bohora umwana wawe wese, ubwa mbere na mbere amaraso yawe amwavuga kurusha mwami ya yandi ya Abeli, amwavuga kurusha ayo batakaje igihe batakaza virginite. Mana amwe mwami avuga kurusha mwami amwe yaseseka. Mana amwe mwami bafata bagatwara mu bimazi kugira ngo ubuzima bwabo bugume aho bwari buri. Ndasenga au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ubuzima bwabo uyu munsi ndabukuye muri uwo mwobo, ndabukuye muri uwo mwobo, ndabukuye muri uwo mwobo mu izina ry'ubushobozi bwa Kristo Yesu, mu izina ry'ubushobozi. Satani nibyo wari kurafatirako, Satani nibyo wari kurafatirako, Satani nibyo wari kurafatirako, Satani nibyo wari kurafatirako, kugira ngo bize bishike no kurunganwe gwabo, kugira ngo bize bishike ku mageneration bakomokako. Uyu munsi ndaje kureklama, ndareklama yo maraso, ndareklama mwami Mana, Mana ryambuto zasesetse bigatuma mwami hari ibyubakwa, ndabiparalije mu izina rya Yesu Kristo. Ndamena guigishika n'igicaniro cyose cyubatswe mu izina rya Yesu Kristo. Mana ibi byariko tuma imibiri yabo itakiba mwami abaja b'Imana, bikaba abaja bikorwa by'umwiza. Uyu munsi umugoroba nyene mu izina ry'ubushobozi bwa Kristo Yesu, je réclame leur vie, je réclame leur sainteté, je réclame leur pureté, je réclame leur consécration mu izina ry'ubushobozi bwa Kristo Yesu, kugira ngo ubuzima bwabo bwongere kwidegembya. Ibyagurishijwe, ibyatanzwe, ibyariko biragabanuka, amadestine yari karagabanuka, ikiringo cyaco kumara, ndabireklama au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ndasanga nguri bisika byose, ndasanga nguri bisika byose byubaswe. Je déclare la guérison instantanée, la délivrance instantanée mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'uyu mugoroba, kubw'uyu mugoroba, kubw'uyu mugoroba, yaba bari hano n'abataje mu izina rya Yesu Kristo, je réclame leur vraie vie, ndareklama ubuzima bwabo bw'ukuri, bwo kubana n'Imana, bwo kwiyegurira Imana mu izina rya Yesu, 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 leur bénédiction, imigisha y'abareka iragenda n'ibikorwa byose Mana mw'ijuru wabageneye gukora no gushikako. Je réclame leur vie mu izina ry'ubushobozi bwa Kristo Yesu, mu izina ry'ubushobozi bwa Kristo Yesu. Mana guhera uyu munsi ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo habe uyundi mutima, habe uyundi mutima, habe uyundi mutima, habe uyundi mutima. Kandi kubo bisaba ko guhera uyu munsi Mana mw'ijuru bikupana mariyezo mu izina rya Yesu Kristo, guhera uyu munsi bicike, guhera uyu munsi bicike, guhera uyu munsi bicike, guhera uyu munsi bicike, guhera uyu munsi bicike. Abisaba ma ko biyubara, ko bagira amakenga bayagendane ma. Ndagushime ma, ndagushime. Uri Imana yisura amasengesho y'amasabiri, uri Imana yisura ukwizera. Iri sengesho ndaryizera, iri sengesho ndaryizera. Agasango ariherekeje n'ukwizera k'uyu mwene data yadugije ikiganza, yahagurutse. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo bimukorere, 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 bimukorere. Uyu munsi ndatuye, ndubatse mu izina rya Yesu mu kwizera igicaniro c'igitinyiro c'Imana, igicaniro cyo kubaha Imana, igicaniro c'igitinyiro c'Imana subakwe ku buzima bw'uyu mwene data mu izina rya Yesu Kristo. Kuri aba bana ba, kuri aba bana ba, ndavuze ngo igicaniro c'igitinyiro ca, igicaniro c'igitinyiro ca, igicaniro c'igitinyiro ca, igicaniro c'igitinyiro ca. Mwami Yesu urakoze.
Satani ntazisubira kubahendesha umunezero gusa, ntabwo abibagiza ibyo bariko baratakaza. Urakoze kubahaye umwidegemvyo, kandi uwo mwana ahaye umwidegemvyo ngo agire umwidegemvyo nyakuri. Ndagushimiye kuvyumvise kandi ubikoze mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.